Hari ikinyobwa kiriko kirandika amateka muri kino gihe, Sopor Wine. Mwibagire whisky, mwibagire imivinyu y'ubwoko butandukanye, mwibagire n'inzoga za Brarudi. Ibanga ryaco kirakaze ariko kirazimbutse. Sopor Wine irabica bigacika mu Rwaruka. Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu munsi. Amahoro, ni Davi, nizere ko mumeze neza. Mu gihe havuga ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi, Urwaruka go ntirubura uko rubigenza. Ngo Sopor niwe muti. Ariko rero ivyiyo nzoga si yororo. Hari abatubwenge bamaze kuyihereza, hari n'abamaze kuhasiga ubuzima. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragize icyo avuze kuri iyo nzoga kuri uyu wa gatandatu itariki 13 mu kakaro. Yari yifadikanije n'abanyagihugu hamwe n'abanyeshuri bari mu buruhuko bo mu Kayanza. Hari mu bikorwa vyo guca imikobeko ku mutumba wa Kinga muri komine n'intara ya Kayanza. Evariste Ndayishimiye yavuze ibintu bitatu. Yamenyesheje ko hagiye gufatwa ingingo ngo leta ntishobora kwemera yuko Urwaruka rw'u Burundi guyica. Icya kabiri, yatumiriye babura amatari kuba barafata ingingo mu ntara zabo mu kurindira ingingo yo ku rwego rw'igihugu. Ngo wogira ati abana banje ntibapfe akabakingira, nta rubanza yucirirwa. Icya gatatu, Perezida Ndayishimiye avuga ko n'umudandaza adandaza inzoga nka Sopor ari ukutamenya ejo. Ngo abantu bahonye nawe nta bakiriya yosubira kuronka. Tugarutse inyuma gato, harakozwe ivyigwa ku kinyobwa Sopor. Ahatari hake mu gihugu abantu bari barerekanye amakenga kuri ico kinyobwa. Mu vyigwa vyakozwe basanze iri ku rugero rw'inzoga zikaze, liqueur. Vyashikirijwe n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ajejwe amahinguriro n'ubudandaji imbere y'abakenguza amateka kwa 18 ruheshi 2024. Ku kijanye n'umwambiro urimwo ngo nturenze urugero rw'ibice 16 kwijana nkuko vyanditseko. Ariko rero vyabaye ngombwa ko gishigwa mu mugwi w'amaliqueur kubera ivyo gihinguwemwo. Ngo abasavye uruhusha rwo guhingura umuvinyu bakoresha ivyamwa, isukari n'ibindi harimo spirit. Baravye ivyavuye mu buhinga bw'ivyuma laboratoire, basanze muri Sopor urugero rw'ivyamwa rurimwo ari ruto cane. Ngo n'icamwa kirimwo ngo nifu yaco kandi iva hanze. Citwa Graham, ico naco ntikirimwa mu Burundi. Ishirahamwe rihingura Sopor ryaciye rihabwa itegeko ko riyishira mu rugero rwa liqueur. Rica rikurikiza rero amategeko amaze guhabwa abasanzwe bakoresha umwambiro spirit bahingura amaliqueur. Sopor iri mu muryango w'izindi nzoga zigisibije mu Rwaruka, aho twovuga Karibu, Susuruka Wine n'izindi. Mu kwezi kwa mbere uno mwaka wa 2024 uwo mushikiranganje yarashinze ingingo zerekana kugene mwene ivyo binyobwa bitegerezwa gutekegwa, uko vyodandazwa naho bidandarizwa. Yaratanze n'intumbero ku bavyihereza. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Abanyarwanda bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka kuri uno wa mbere itariki 15 mu kakaro. Paul Kagame amaze imyaka 24 ari umukuru w'igihugu, ahiganirwa gutwara u Rwanda kuri manda igira 4. Akaba higanwa n'abandi bakandida babiri. Abanyarwanda baba mu bihugu vyo hanze bo batoye kuri uw'Imana itariki 14 mu kakaro mu biro vy'amatora vyari bitegekanijwe mu bihugu babamwe. Donald Trump yahoze atwara igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahatswe kwicwa. Hari kuri uyu wa gatandatu itariki 13 z'uku kwindwi aho yari mu miyamamazo muri leta ya Pennsylvania. Urusoro rwarekuwe n'umurashi yari ku metero zidashikana amajana 2 rwamugemye iruhande y'ugutwi kw'iburyo. Uwari ku yugo rusoro yaciye yicwa nawe. Amatohoza kucabimutumye aracabandanya. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.